Itwande Richard uyu mufariki ni madame aya none wicaranye kubera buke we kura ku kaboko niwe bazananye turara bitewe witwande Nitwaniye ngo Jean inde Jean abantu bose bacuruza amayinite barisi voilà umuntu twumva ibintu cyo kimwe. Bonsoir monsieur. Bon, moi on m'a obligé de jouer en Kirindi, sinon je voulais jouer en français. Comment vous vous appelez monsieur? Sylvain, c'est comme Alfred, on est de la même génération. Maman yake mama leke. Yeba wewe. Kumadina mezome. Slay queen wa Burundi huyu. Mama, which one is she? Safi. One time, anurumabe, chitangu Safi. Uko safi sana. Uruwa yafashe kreyo arayihera ngaha. Aragenda ageze ngaha. Aravuga ati reka mfate indi kreyo mbera. Biragenda byahuriye ngaha inyuma. I love you Safi. Nakupenda sana. Sheri ko wivepera waje tuwaze. Yitwa gute? Inde? Bazari bijana hakari yakaranze. Bakomera bashira election. Okay. Reka duce iyo muri Philippe. Mon ami. Yeah. Meze neza. Ariko iyi CV ipi. Nawe mugira bigarukira. Muriko murabatera yashu. Hembera hejuru. Il va 30 millions. Waouh. Salut. Ça va? Tu connais? Nicole. Io sono lasciato comprare la mariage di Nicole. Nicole è mia per il comunale da Catano. Vous parlez qui motive? Vous appelez comment? Bosa. De quelle nationalité? Burundese Bosa. La gare la moto. Ma non mi fa Bosa. Bosa? Bosa tuishi. Makaira shehe. Sorry sana. Ndagize yangu. Mumeze neza. Hewe akira abashitsi nzakira abashitsi. Bikore akira abashitsi. Momo sawa. Ego Momo niwe ari mu barundi bazi kunyonga imodoka. Momo urazi kunyonga imodoka? Ariko wowe umugore cyo kugora. Allo. Ndagiye rero kubona muri gare kapandanye bisabandi uno musisi